hariho rero ibintu bimwe bimwe vyagiye bibonekeza muri no minsi hagati y'ugwaruka rumwe rumwe ruri mu migambwe imwe hanyuma harabaye nk'ibintu vyo gukubitana, hariho mbere naho vyashika hakaba bapfa. Duhereye rero mu karere kuburaruko aha mu ntara zishika kuri zibiri niho hibonekeje ivyaha bijanye n'ivyo vyo kugomba gushamirana. Mu ntara ya mbere aho habayo vyabayo rimwe ni muri mu ntara ya Kirundo ku musozi Murungura komine Ntega itariki 17 z'ukwezi kw'indwi mu 2019 aho hariho inzu zitatu zabomowe n'umugwi w'abantu bitwa yuko bavuga yuko bari mu mugambwe CNL. Muri abo rero ababikoze bashika kuri bane barafashwe barakorerwa amadosiye uno munsi baramaze kurungikirwa ubutungane. Aha vyabaye muri mu makomine ashika kuri abiri gusa. Komine ya mbere ni komine ya Kiremba aho ku musozi Gatwaro itariki 10 z'ukwezi k'umunani mu 2019 nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro n'inusu gwaruka bivugwa yuko ruri mu mbonera kure gwakubise rurakomeretsa urundi gwaruka abandi bantu batanu bo mu rundi gwaruka bivugwa yuko bari mu mugambwe CNL. Bamaze kubakomeretsa rero amatohoza yaciye akorwa n'igipolisi, hanyuma hakaba hariho gwaruka imbonera kure zishika kuri zitatu zafashwe zirakorerwa amadosiye kubijanye n'ico caha co gukubita bagenzi babo batanu bo muri CNL. Ariko rero bamaze kubakubita nabo nyene burya barihoye ku buryo mwijoro ry'uwo munsi nyene bace bagenda kundi mutumba witwa Ruyumpu abona bo muri CNL basambura inzu zitatu zimbonera kure harimwo mbere niyo utwara umugambwe kuri uwo mutumba bongera baratema n'imirima ibitoki. Muri abo nabo nyene igipolisi cyaciye kibatohoza ko carafashemwo abashika ku 9 no munsi baciye bakorerwa nabo nyene amadosi 9 bo muri bavuga ko bari muri CNL. Ku musozi Nyamarobe ni muri komine nyene Kiremba harabaye inama itemewe n'amategeko, hanyuma igipolisi caragiyeyo kirafatwa abantu bashika kuri 5 bari muri iyo nama, harimwo mbere n'umupolisi yirukanywe mu aheruka kwirukanwa mu gipolisi yagenda aragomba kubiba abantu abesha ngo ni nyinshubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ngo yakoresha izina giwe mu kugomba kubiba abantu. Abo bose barafashwe barashikirijwe ubutungane. Komine gira kabiri niyo yo muri Ngozi niyo komine Nyamurenza aho vyashitse ku misozi ishika kuri 3 aho ku musozi witwa Shoza umugwi w'ugwaruka ruvuga ko ruri muri CNL gwakubise rundi gwaruka ruri muri ya migwi hurikemwe bose jeje umutekano gwibaza yuko ari imbonera kure zonyene zirimwo, ariko murazi ko migwi isanzwe irimwo bose ivyo vyabaye nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Muri abo rero abo bagiye gukubita abandi bane muri bo barafashwe, bane muri abo ba CNL barafashwe bakaba bafungiwe no munsi mu gasho k'Ingozi ku mutumba ku gatumba Kagoma itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Abo umugwi w'abo muri CNL barateye abajejwe intwaro barakubita mbere n'urongo intwaro ku mutumba bongera barazibira ni barabara. Aho rero bane muri bo barafashwe bakaba no munsi bafunzwe mu gasho k'Ingozi. Ku mutumba Nyabikenke itariki 31 z'ukwezi kw'indwi abo muri uwo mugambwe nyene witwa CNL barateye utwara umugambwe CNDD-FDD muhiriwe baramukubita baramutabagurira ko n'impuzu bamutegeka ngo nabivemo ngo nave muri uwo mugambwe yinjire iwabo. Abo ababikoze bane muri bane babikoze barafashwe nabo nyene
amatohoza barafungwa, amatohoza araheza arakorwa. Aha rero hari mu karere k'uburaruko. Tugiye rero mu karere k'ubuseruko, mu karere k'ubuseruko vyabaye mu ntara ya Muyinga. Karere k'ubuseruko vyabaye mu ntara imwe ya Muyinga, ku gasozi Rukira, ni muri komine Butihinda, tariki 21 z'ukwezi kwa kane. Hari akagwi kugwaruka bivuga ko ruri mu mugambwe SNL, baje bitwaje ibihiri n'intambi, bakavuga ngo bagira bivune ariko atawa bateye. Niho rero baca bagenda mwibarabara bahura ni pikipiki yariko ugwaruka babiri, abantu babiri bivuga ko bari mu gwaruka rw'imbonera kure. Hanyuma baratera iyo pikipiki barabatembagaza, hanyuma abo nabo baca barivuna, haca bari gushambirana hagati y'iyo migwi ibiri, ku buryo hariho imbonera kure zibiri zakomeretse. Umuntu umwe wo muri SNL arapfa, hanyuma hariho abantu batatu bo muri SNL baciye bafatwa n'umunsi bafunzwe, kumva ko aribo basomvye iyo ntambara mu kuja gutembagaza abantu bari pikipiki bariko barirenganira. Muri komine Buhinyuza ku mutumba Nyaruhenge, hari tariki 5 z'ukwezi k'umunani, akagwi kugwaruka ruri muri uyu mugambwe nyene SNL kihaye guhagarika abantu, kabaka n'amakaranga muntu, kabatuka, gushika naho kihagarikamwe mbere n'umwarimu. Ivyo rero vyarashoboye ihumure ryaragarutse, atakindi kintu cononekaye. Hanyuma muri ku gasozi Masasu, ni muri komine ya Gasobwe, itariki 14 z'ukwezi k'umunani, nejo bundi nk'igihe cy'isaha 12:30, harabaye ubusuma bw'impene, impene imwe muri zirya amashirahamwe agenda aratanga. Hanyuma urongoye intwaro araza arabwira abanyagihugu bo ngaho byari byabereye yuko bohagarika ivyo kubaga impene kugira babanze bakora amatohoza barondere iyo yibwe. Ariko abanywanyi bari muri uwo mugambwe witwa SNL baravyanse, baramugumukana, gushika naho baca batangura kubagira nico izo mpene. Hanyuma bahejije bahavuye ntibagarukije no ngaho, bavuye baduka batangura gukubita n'abantu. Hanyuma abo nabo baraheza barivuna, ku buryo habaye abantu bashika kuri 9 bakomeretse ku mpande zose, muri bava muri SNL no muri mu mbonera kure. Hanyuma arafatwa n'abantu bashika ku 8 bo muri SNL. No munsi bakaba bari mu gasho kugira amatohoza abakorereko baze baheze bishure ivyo vyaha vy'akajagari bateye. Muyinga hari tariki 18 nejo bundi z'ukwezi k'umunani, ku musozi bita Mahonda, hari nk'igihe cy'isaha 5 z'ijoro, hari habaye iyugururwa ry'ingoro y'umugambwe SNL. Hanyuma ibikorwa byo kugurura iyo ngoro biheze, abanywanyi bo mugambwe aho gutaha bashimye kuguma muri iyo ngoro, bafise mbere n'intumbero yo kuja kuraraho. Hanyuma niho babwira bati umwe wese natahe iyo yaje ava. Hanyuma bamwe bagomba kuvyanka, ahubwo baca barasohoka bava muri iyo ngoro, aho ari nko mu gihe hafi cy'isaha 1 y'ijoro, batangura kugira kurundana kwibarabara. Hanyuma baratinda barafata ingingo yo gutaha, aho ni nko hafi masaha 4 y'ijoro, ngo batahe n'amaguru bagenda mu giteranyi ni hafi kilometero bishika kuri 60. Amarero niho bahura n'abantu n'akagwi k'abantu, hanyuma baragwana. Umuntu umwe yarapfuye wo muri uwo mugambwe SNL, abashika kuri 4 nabo barakomereka. Kumvu z'amatohoza abantu 4 bakaba barafashwe, bakaba bariko baratohozwako. Babajijwe ivyo bamaze kuvuga ubu, baravuga yuko ngo nabo ngo abo ba SNL bariko barataha ngo nibo babateye, ngo hamana barivuna. Ariko amatohoza ntarahera kugira ngo ingingo ya nyuma ifatwe, hanyuma idosiye zishikirizwe ubutungane. Aho rero hari mu karere k'ubuseruko.
mu karere k'uburengero ariko kaka turimwo twovuga yuko ibi umuntu yo kwita gushamirana ariho vyoba vyatanguriye. Muribuka yuko igihe c'itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu hariho hariya ku musozi Rugenge ni muri komine ya Mpanda ibubanza hariho amasasu ashika kuri 30 yarashwe ku ngoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ivyico gitero twarabivuze ko cagizwe n'akazwi k'inkorabara kari gasanzwe kamaze kariko karica n'abantu gakoresheje inkoho kari kase abapolisi kabanje kubagandagura. Bamwe muri bo barafashwe bariko barashikiza ubutungane, abandi nabo abashatse kurasa abajejwe umutekano bariko barabereka aho banyegeza inkoho barabivunye, ivyabo bikaba vyararangiye. Hadaciye nyene n'akanya kw'itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu muribuka yuko Nyabiraba naho hani muri Bujumbura bakunze kutazira rirara naho nyene habaye ingoro y'umugambwe SNL yaturiwe. Hanyuma ivyiyo ngoro navyo twaramaze kubivuga, abafashwe bavyagirizwa bari muri uwo mugambwe nyene baza baramaze gushikirizwa ubutungane bwaruza mbere bwaramaze no kubacira urubanza. Hariho rero ibindi vyabaye ejo bundi kuba cane itariki 18 z'ukwezi k'umunani aho mu Rubirizi muri komine ya Mugina mu ntara ya Cibitoke hariho urwaruka avuga ko ruri mu mbonerakure zo mu Rugombo rwariko ruragira imyimenyerezo, hanyuma bimwe bita sport mu gifaransa rugenda imugina. Niho rero rwaca ruhura no rwaruka rwo muri mu mugambwe SNL. Bubu muri SNL ruca rurabuza ngo rwaruka rw'imbonerakure kubandanya ngo nibareke kubasanga ngo iwabo, baca barakubitana hagati yabo. Hanyuma abashika kuri 3 mu mbonerakure barakomeretse, hanyuma 3 muri bo muri SNL barafashwe kumvo z'amatohoza, bakabaza bamaze gushikanwa mu ibohero rikuru. Ikindi cabaye niki cyo mu Ruziba muri komine ya Muha aho kuri uwo munsi nyene mwijoro ryo kuri wa gatandatu heze hari hategekanijwe kuza kugururwa bukeye ingoro zishika kuri 3 z'umugambwe SNL, imwe yo mu Gisyo, iyindi yo ku Musama n'iyindi yo mu Ruziba. Hariho rero umugwi w'abantu bivuga ko barabo muri CNDD-FDD gugwaruka bagiye bagomba kubuza ico gikorwa gushika naho basambuye ingoro imwe muri zo 3 iyo mu Ruziba. Bamaze rero kwisambura igipolisi cyaciye gikora amatohoza yacu kirafata 3 muri abo bagirizwa gusambura iyo ngoro. Uno munsi bakaba bari mu gasho mbere bakaza bamaze gushikanwa mu ibohero rikuru. Aharabaye n'abantu 2 bakomeretse bukebuke. Ibindi vyavuzwe ni ingoro z'imigambwe z'imigambwe z'umugambwe SNL muri zone ya Minago no mu Gatete zasambuwe. Ibi navyo baritwaye amatohoza ariko arakogwa azari amaze gushika bakabageze mu butungane, ariko ngaha nta muntu arafatwa. Hanyuma muri rusangi rero ivyo nivyo igipolisi cabonye mu matohoza ku rubuga.